Intabanwa yibagiwe. Trésor oublié. Iyo turiko turasenga turakunda kugaruka ku kintu cyo gusaba Imana yuko yotwigiza kure ibitubangamira, amagorwa, amarushwa canke inyoshambi. Kandi ntituba turiko turasenga nabi, kuko n'igisabisho ca dawe wa twese umukama wenyene ubwiwe yiyigishirije abatumwa turasangamwo agace kabigarukako. Noneho sukubibigisha gusa, Yezu Kristu ubwiwe mu gisabisho yagize yimirije gufatwa, kubambwa no gupfa ku musaraba, yarasavye Imana se ko yomukiza amagorwa yarimwo. Yamara acarenza ko aka kantu ngo ntibibe nk'uko nshaka, yamara bibe nk'uko wewe nyene ushaka. Twobisoma kwa Matayo ikigabane ca 26 akarongo ka 42 n'akarongo ka 44, canke kwa Mariko ikigabane ca 14 akarongo ka 36. Bavukanyi, ikiri ukuri co nuko ivyo dusavye Imana vyose bijanye no kuturinda ibitubabaza, amagorwa, amakuba canke inyoshambi, vyose ntibitanga vyose. Haraho Imana ireka. Ivyo tubivuga twishimikije uburorero bumwe bumwe. Nko mu bwuzure bwa kera turashobora gufata akarorero aho Dawudi yasaba Imana ngo imukirize umwana yaragwaye, umwana yari yavyaye kuri Mukawuriya, yamara uwo mwana ntiyahavuye ngakire. Mu bwuzure bushasha naho turabona Yezu Kristu bwiwe ari ku gasozi ka Oliveti asaba Imana yuko yomukiza amagorwa, amarushwa yarimwo. Ariko icahavuye kiba nuko yafashwe arakubitwa arapfa ku musaraba. Na Paulo mweranda yarasavye Imana ko yomukiza umusonga yarafise. Icavuyemwo nuko Imana yaciye imwishura iti inema yanje iragukwiye. Isi duhetse bamwigendi bonsa abandi kabagora mbe twayigize iki. Kuva rero mu bwuzure bwa kera gushika muri bushasha, Imana mu bwitonzi bwayo ntangere no mu rukundo rwayo ruhebuje, urukundo ruhejeje, yama ireka abantu mbere b'intungane bakabona amakuba canke bagashikirwa n'amarushwa canke inyoshambi zikabatera. Aho turashobora kuca tubona n'ingoga ishusho ya Yobi. Yamara tugiye mu bwuzure bushasha tuca tubona ishusho y'umwana w'Imana Yezu Kristu, aho Imana yaretse akababara menshi. Eka mbere n'inyuma yaho abatumwa ntiborohewe, n'abakristo nyene bakurikiye inzira ya Yezu Kristu ntibahavuye boroherwa. Noneho nico n'igitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani kitugaragariza, aho ico gitabo kiza kugira ngo kiremeshe abakristo bari muyabira, bariko barahamwa, bariko barabona amarushwa atandukanye kandi bemera Yezu Kristu. Amakuba rero canke amagorwa canke inyoshambi haraho bituma nyene kubibamwo atera imbere mu migenzo myiza. Turashobora kubibona mu Zaburi 119 akarongo ka 71. Haraho kandi amakuba yiwe ashobora kugirira akamaro abandi. Ivyo turabibona mu icungurwa ryacu, aho urukiza rwacu turukesha umusaraba wa Yezu Kristu. Noneho ibijanye nuko amagorwa canke amakuba ashobora kugirira akamaro nyene kuyabamwo, turashobora guhabwa umuco n'iki gitabo cyo kwigana Yezu Kristu cemejwe na Musenyeri
yohakimu ruhuna mu 1981 aho kibigaruka ko idonido guhera ku rupapuro rwa 21, 22, 23 eka mbere na 24. Biratubereye kubona rimwe na rimwe amaganya n'amakuba, kuko kenshi na kenshi ariyo afasha umuntu kwisubirako ku mutima mu kumwumvisha ko kw'isi aba akiri mu nzira kandi ko yoreka gushira umwizero wiwe mu kintu cyo kw'isi ico ari cyo cyose. Biratubereye kubona rimwe na rimwe ibitubangamira no kurabwa nabi n'abandi, naho kumbure dukora neza canke dushaka ivyiza. Kenshi na kenshi ivyo biradufasha kwicisha bugufi kandi biradukingira akaguma ko kwihayira ubusa. Kanatsinda iyo abantu badukengereye icese kandi ataciza batubonako, niho turushirizaho kwiyegereza Imana yo ibona akari mu mutima. Nico gituma umuntu yotegerejwe kwikomeza rwose mu Mana, gushika ntabe agikeneye kurondera ibimuhoza vyinshi ku bantu. Aho umuntu wo gushaka kwiza asimbwa n'umutima, aho yumva inyoshambi canke aho ategwa n'ivyiyumviro bibi, niho rero abategereye ko Imana ari nkenerwa rwose, agategera ko ataciza yo kwishoboza adafashijwe nayo. Niho abona neza yuko atamutekano mwiza kandi atamahoro y'umwuzurira vyoshobora kuboneka hano kw'isi. Tukiri hano kw'isi ntidushobora kutabona amakuba n'inyoshambi. Nico gituma mu gitabo ca Yobi handitswe ngo ubuzima bw'umuntu hano kw'isi ni ukwama yoshwa nabi. Ni kwa Yobi ikigabane c'indwi akarongo ka mbere. Niho rero umuntu umwe wese yo kwamagavye ngo ntatsindwe n'inyoshambi, niho kandi yo kwamasenga kugira ngo shetani itagoheka kandi yama yiyerereza irondera uwo yorotsa, nk'uko tubisoma mw'ikete rya mbere ry'umutumwa Petero ikigabane ca 5 akarongo k'8, ntibone uburyo bwo kumutwara. Nta numwe yoshobora kuba umuntu w'intungane n'umwiranda ukungana iki gushika abure kubona inyoshambi rimwe na rimwe. Natwe ntidushobora kuzibura rwose. Ariko rero kenshi na kenshi inyoshambi zigirira umuntu akamaro kenshi, naho zoba zigoye kandi zihambaye cane, kuko zimwiza kwicisha bugufi, zikamutyorora, zikongera zikamuzimurura. Aberanda bose baciye kandi bateye imbere mu makuba no mu nyoshambi. Bisubiye abatashoboye kurinda inyoshambi babaye ruvumwa, baratakara rwose. Nta muryango w'abihebeye Imana uhaba, naho woba mweranda gute, nta n'ikibanza kihaba naho coba cinyegeje gute ngo habure gutegwa n'inyoshambi canke amakuba. Ico gufasha cane cane gutsinda inyoshambi ni ukuzitsinda bukebuke mu kwamana ubwiyumanganyi n'ubwitonzi ufashijwe n'Imana nyene, ha kuzitsinda mu kwihata no mu kwigora rwose. Kunda uhanuze kenshi iyo wumva inyoshambi. Uwumva inyoshambi nawe reka kumuhambarira cane, ariko umweze umutima nk'uko nawe we woshima kubigirirwa. Ivyo turabisoma mw'ico gitabo nyene cyo kwigana Yezu Kristo. Shewe ni wa mungere mwiza ndakundi nama zanje, wowe ngiriye mwirembo ryanje wazogira. None rero amakuba canke amagorwa tubamwo canke inyoshambi zidutera, tubone urundi ruhande rwavyo
kugira ngo ntitugume gusa tubona ko ari bitugirira nabi, ariko tubone ko rimwe na rimwe bishobora kutugirira akamaro, bishobora kutwegereza Imana, bikadufasha kubona ko twebwe ubwacu tutikwije, dukeneye intabaro iva ku Mana. Niho tuzokomeza igisabisho cacu, tugakomeza ukuba kumwe n'Imana yo bwitonze nyabwo, igakora mu rukundo ruhejeje. Umukama nadufashe maze dushobore kubaho mu ishaka ry'Imana. intabonwa yibagiwe. Trésor